Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wo bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nonyemerere nkuhe kaze, ndaguhaye mwaramutse neza canke mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana w'igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'icumi umwaka ni 2023. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa no kugira intango nziza cane z'uku kwezi kw'icumi. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe mwiriwe neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwaramutse canke se mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye. Nkawe udukurikira uri mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, wowe uri mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, mu gihugu kibanyi ca Uganda, mu gihugu kibanyi ca Tanzania, ndetse nawe uri mu gihugu ca Kenya, mwese ndabahaye kaze ntanabakengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure idahengeshanya kubashikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweko biriko biravugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye. Ico utegerezwa rero gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Muri ano makuru ndi bugushikirize ibijanye n'urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni, uwahoze ari umushikiranganji wa mbere harababazwa n'ukuntu apfunzwe bunyamaswa agasaba kurekurwa vy'agateganyo. Irenguka rya mbere mu ntahe y'icese kuri uwu wa mbere ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni imbere ya sentare Ntahinyuzwa. Urwo rubanza rwabereye mw'ibohero rikuru rya Gitega ricunzwe cane. Uwo yahoze ari umugwanyi akaba ashobora gupfungwa imyaka 30, yiyamirije uburyo apfunzwemwo bumeze nabi, anasaba gutezurirwa vy'agateganyo. Icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika yanse iyo ngingo. Sentare ntaco yashikirije, ingingo yayo ikaba izomenyekana mu minsi iza. Abandi bapfungwa nka Colonel de Police Desire Uwamahoro yahoze arongoye igipolisi kigwanya imigumuko, Samuel Destine Bapfumukeko umutegetsi mu vy'igendereza, na Komi Niyonsaba yahoze ari umwubatsi w'amazu ya General de Police Alain Guillaume Bunyoni nabo nyene bararengukijwe. Nabo nyene basavye sentare kubarekura vy'agateganyo. Uburyo bapfunzwemwo bubi. Imbere ya sentare Ntahinyuzwa urubanza ntirwumvirijwe mw'idonido. Abacamanza babanje kumviriza ibibazo. Gutyo rero General de Police Alain Guillaume Bunyoni afashijwe n'uwumuburanira yavuze ko apfunzwe nabi. Mfungiwe mu kumba gatoya gafise imiryango 3 yugajwe amagufuri. Hari abapolisi 2 bama bacunze, habaye ikibazo vyogorana kugira ngo ntabarizwe kuko imfunguruzo zibitswe n'umukuru w'ibohero rya Gitega n'uwurongoye igipolisi muri aka karere. Uko akaba ariko Alain Guillaume Bunyoni yagaragaje umubabaro. Kurekurwa hatanzwe ingwati. Yasavye ko arekurwa hatanze ingwati, agasigura ko agwaye ingwara idakira. Ngwaye diabete type 2, imiti nafashe ntiyatumye amagara yanje yifata neza. Nditeguye gutanga ingwati, mbere n'ubutungane bwarafashe amatungo yanje agizwe n'amazu n'amafaranga miliyoni 300 z'amarundi, niteguriye gutanga nk'ingwati. Uko akaba ariko yasavye. Icariho c'umushikirizamanza yasavye ko General Bunyoni yogumizwa mw'ibohero kubw'itegeko ry'ubutungane, akabandanya kandi avurwa nk'abandi bapfungwa ariko ari mw'ibohero. Ino nkuru ndibuze kuyigushikiriza mu buryo bw'idonido ngaha kuri ino mboneshakure. Ico utegerezwa ni ukubandanya ubana natwe ntuje kure. Muri komine Giharo mu ntara ya Rutana abarongoye imitumba 5 kuri 8 barakuwe mu kiringo kidashikana umwaka. Abakuru b'imitumba 5 bo muri zone ya Giharo mu ntara ya Rutana mu buseruko bushira ubumanuko bw'u Burundi barabogojwe mu kiringo kidashikana umwaka. Uwurongoye umugambwe CNDD-FDD ngaho akaba yagirizwa ko ari we abakuza, abasaba ibiturire, hanyuma adashimishijwe agaca arementanya ivyagirije bidafise ishingiro, agasaba ko bakurwa. Amakuru dukura muri komine ya Giharo akaba avuga ko abakuru b'imitumba bamaze gukurwa muri zone ya Giharo honyene ari Renilde Kigeme Posier, Ntahomvukiye Isidore Nizigama ndetse na Alexandre Ndabagireko. Uko bakurikirana bari barongoye imitumba ya Giharo, Musenyi na Nkure. Uwurongoye Bayaga nawe nyene yarakuwe muri Mukakaro uyu mwaka.
Alexis Baraguma batazira Ruganje izindi cange Kajagari akaba asanzwe ari mu nama mpanuzwajambo ya komine akaba n'umunyamabanga wa CNDD-FDD muri zone niwe atungwa urutoke mu ikurwa ry'abo bantu ry'agasakisaki. Amakuru dukurayo akaba avuga ko abo bakuru b'imitumba bari batuwe ku gikenye ca Baraguma batanze ibiturire mugabo batabishoboye. Muri abo bakuru b'imitumba batanu, babiri bagirizwa guhagarika, abandi nabo bararemenanirijwe na Alexis Baraguma asanzwe hari umunyamabanga muri zone wa CNDD-FDD Igiharo. Ivyo tukaba tubikesha amakuru dukurayo. Amakuru dufise akaba avuga ko Alexis Baraguma aremenaniriza abatamuha ibiturire. Ayo makuru aremezwa n'abagize inama mpanuzwajambo ya komine Giharo basigura ko na musitanteri wa komine ya Giharo Lydia Nihimbazwe atavuguruza Baraguma. Yasubijwe mu buzima busanzwe ava muri FDD, umuhari wavuyemwo umugambwe CNDD-FDD. Uwo muhari ukaba warahindutse umugambwe mu mwaka w'ibihumbi 2005 kubera amasezerano ya Arusha y'amahoro no gusubiza hamwe mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ayo makuru nyene yemeza ko abatowe ku mitumba ya Musenyi, Nyabakara ndetse na Ngomate muri zone Gakungu bazokurwa mu nama mpanuzwajambo izoba kuwa gatanu. Abo batowe bakaba basaba ko bokingirwa mu mabanga yabo kandi kubahungabanya bigahagarara. Nayo kandi imugina abantu 2 barapfuye abandi 3 barakomereka kubera imvura y'isegenya. Abantu 2 barapfuye abandi 3 nabo barahakomerekera bikomeye. Amazu menshi n'imirima biratwarwa n'imvura n'umuyaga w'igihuhusi bivanze n'urubura ku mitumba ya Kagurutsi ndetse na Nyamihana muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Inyuma y'umutaga wo kuri uwu wa gatatu abakozweko n'ivyo vyago basaba kugarukirwako. Ababibonye bakaba bavuga ko ibintu n'abantu vyononekaye ku mitumba ya Kagurutsi ndetse na Nyamihana bivuye kuri iyo mvura y'isegenya. Kubw'amakuru hava mu bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi, imvura yarasituye inzu imwe, abantu 2 barapfa abandi 3 barakomereka bikomeye bivuye ku misozi yasidaguritse. Ayo makuru nyene akaba avuga ko imirima y'imyumbati n'ibitoke yononywe n'iyo mvura ivanze n'umuyaga w'igihuhusi. Abakozweko bari mu mwiheburo kandi barara hanze, bakaba basaba gufashwa vyihuta. Mu ntwaro muri komine baremeza ayo makuru bakanahumuriza bakanabahumuriza bakavuga ko bagiye gukora urutonde rw'ibikenewe kugira ngo rujanwe mu bushikiranganji bwo gushigikirana mu ntumbero yo gusaba imfashanyo ku bakozweko n'ivyo bibazo. Julienne Ndayisaba akaba asaba abanyagihugu gufashanya no gufasha abari muri ivyo bihe bidasanzwe. Nayo kandi muri ca giteramo ca The Ben ibintu ntivyari vyoroshe. Nayo kandi telefone ya The Ben hamwe n'iz'abandi bantu bashika 5 zoba zaribwe mu giteramo ca The Ben nyene cariko kibera kuri Eden Garden Resort. Wa wundi ngo nta vyama vyera vyose. Mu gihe bamwe bariko baratamba baryohewe, hari abandi umunezero wabo wamaze akanya gato biturutse ko bikabakavye basanga telefone zabo zibwe harimwo n'iya The Ben. Umwe mu bamwegereye yatwiganiye n'akababaro kenshi ati umuririmbyi wacu yagiye kuri stage hasiga telefone yiwe ku meza aho yari yicaranye n'abandi baririmbyi hamwe n'umukenyezi wiwe Pamela. Pamela yavuye aho yari yicaye aja kwicarana na mama wiwe. The Ben nawe amaze kuva kuri stage haca aja kuramukanya n'abari barishe imiliyoni 10. Avuyeyo asanga telefone yiwe yibwe. Si uwo muririmbyi gusa yatakaje telefone yiwe kuko hariho n'abandi bantu bashika 5 nabone bibwe amatelefone yabo muri ubwo buryo. Umwe akaba avuga ko yibwe telefone yo mu bwoko bwa iPhone 14, uwundi nawe ni Samsung Galaxy S23. Abandi ntitwashoboye kuzimenya. Umwe mu bariko baratunganya ivy'ico gitaramo yatwiganiye ko hari bamwe mu bariko barasereva boba bikekwa muri ubwo busuma ngo bakaba bariko baragerageza kurondera aho boba barazinyegeje. Ano makuru nkaba yasoreje kuri iyo nkuru nyene itari nziza iriko iravurwa ku muhanzi w'umunyarwanda The Ben. Ico utegerezwa nyene akaba ari ukubandanya ubana natwe. Kubandanya ubana natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Arabanditse ijambo s'abone canke subscribe urafyondako hama ubona uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru y'ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bigushikire mu ba mbere kandi ku gihe.